Mwiriwe neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro byacu hamwerereye hose hirya no hino ku isi turabahaye ikaze aho tugiye kurabera hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko akomeje kugenda aravugwa cyane guturuka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turi kuwa mbere kwigenekereza 30 kwezi no kw'icyenda umwaka wa 2024. Mwese turabahaye ikaze bizimwarika batwumviriza ngakuri nombonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu aho tugiye kurebera hamwe idonizo ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa. Dore ingingo nkuru turaza kugenda turagarukaho ngaha muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu gihugu c'u Burundi haravugwa by'umwihariko yuko rero hari zimwe mu ntwazangabo zaje kugenda zirahabwa amapeti nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Intwazangabo zishika kuri 30 rero by'umwihariko zirafise ipeti ryo ku rwego rwo hejuru bita ofisiye nkuko bikomeza kugenda bigaragara, nibo baronkejwe by'umwihariko impamya bushobozi mu ishuri ritegura intwazangabo rizotwara amakambi ndetse no gukora mu biro ndetse no kurungikwa mu bice bimwe na bimwe aho abarundi basanzwe barajya kubungabunga ndetse no kugarura amahoro n'ituze. Ni igikorwa bivuga yuko rero by'umwihariko kiri kuba muri aya masaha by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse akaba ari igikorwa kirimo cyari cyitabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko harimo by'umwihariko na General Prime Niyongabo nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Akaba ari umwe rero by'umwihariko mu barongoye igisoda c'u Burundi, akaba yaje kugenda aranatanga ubutumwa bukomakomeye cyane. Bivugwa ko rero by'umwihariko hagomba kuzavamo bamwe mu ba ofisiye bagomba kuzarungikwa muri Congo, abandi bakarungikwa muri Somalia ndetse no muri Central Africa, abandi bagaca barakora mu kandi kazi kagiye gatandukanye ndetse no mu biro. Ni mu gihe Uburundi bukataje mu kugerageza by'umwihariko kongera umubare munini w'abasoda ndetse n'igipolisi. Ni nako kandi mu misi iheze nibwo Pierre Nkurikiye asanzwe avugira ubushikiranganji bw'imbere mu gihugu ndetse akaba yaje kugenda avuga yuko rero abujuje ibisabwa bari kuriwe by'umwihariko kuba bo kwinjira cyangwa bakiyandikisha ku ntara zabo bakomokamo kugira ngo babashe kuba bo kwemererwa kwinjizwa mu gisoda ndetse n'igisirikare ndetse n'igipolisi nk'uko bikomeza kugenda abiragaragara. Inzego z'umutekano zibanga by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko zijejwe amatohoza ziravuga ko zikomeje kugenda zirakora amatohoza kuri Ekeri Nkurunziza. Uyu nguyu akaba asanzwe nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, akaba asanzwe ari umwe rero by'umwihariko akaba ari umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba asanzwe abarizwa ngaha mu ntwazangabo z'u Burundi. Uyu nguyu rero yigeze no guhabwa igihembo ni General Major Evariste Ndayishimiye, avuga ko iyo ariko arakorwa amatohoza mu gihe bivuga ko rero by'umwihariko yaba ari umwe mu bantu bari kugenda barahereza ubufasha umuhari wa Red Tabara usanzwe urakorera mu mashamba ya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bazafatanye mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba botimbagaza cyangwa bokuraho ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Biravuga ko rero by'umwihariko uyu muhungu yaba afise abantu bari ko barakorakorana kugira ngo babashe kuba bofatanya mu bigendanye n'ibyo bikorwa, ndetse abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse bagaragaza neza ko mu gihugu c'u Burundi ata myaka myinshi Evariste Ndayishimiye ashobora kuzotegeka. Abivuga ko rero uyu musore nawe uzi neza ibigendanye n'ubutegetsi nyuma y'uko rero yasanzwe arakorana na SEF cyane mbere y'uko rero apfa. Amakuru akaba yihuta avuga yuko by'umwihariko haba hari gahunda ndetse by'umwihariko hoba haniteguye gahunda ikomeye cyane yo kuzamukuraho kugira ngo abashe kuba yosubira ku butegetsi. Aya makuru kandi by'umwihariko turacyakomeza kugenda turayarondera cyangwa se by'umwihariko turayashakisha neza, ariko bivuga ko Red Tabara ikomeje imyiteguro ikomeye cyane ndetse ikaba ikomeje icyo twakwita by'umwihariko kwitegura ndetse no kongera umubare munini w'abasoda, aho bamwe mu rwaruka ruriko rurava mu gihugu cacu c'u Burundi bariko barerekezwa muri kiriya gice nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi aravuga ko rero ngaha mu gihugu c'u Burundi harimo bamwe bantu by'umwihariko biganjemo abamaze iminsi baraza kwimuka bariko barashaka abantu ngo babahereze akazi hanyuma bakabarungika muri Kongo, bogerayo rero bagasanga no kwinjira muri icyo gisoda nk'uko bikomeza kugenda biragaragara.
muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi by'umwihariko hari icegeranyo cyaje kugenda kiravugwa, ariko by'umwihariko kiravuga ibintu biteye ubwoba, by'umwihariko kiravugwa ibintu by'umwihariko bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta adusumira muri uno mwanya aravuga ko muri Kongo abagore bashika muri babiri by'umwihariko buri masaha abiri baba bamaze kuba bufatwa ku ngufu nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu nyuma y'uko rero bivugwa ko abenshi mu mpunzi aribo bakomeza kugenda barahura n'ibyo bibazo, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baragaragaza neza yuko bakomeza kugenda basaba yuko bohabwa amahoro n'ituze ndetse n'umutekano nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Andi makuru kandi akomeje kugenda aradusumira muri uno mwanya turagarukaho by'umwihariko nibigendanye n'ibingwano zikomeje kugenda ziribonekeza haba hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'u Burusiya. Turarabera hamwe kandi n'andi makuru yandi akomeje kugenda aravugwa. Turabahaye ikaze mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murere mu bice bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Mbonesha kure imwe rudende bandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi, by'umwihariko agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi. Abatwumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, igihugu c'abanyi ca Kongo, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze mwese. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo uce uraronka amakuru n'ibiganiro byacu. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko Red Tabara ikomeje kugenda irashimangira ndetse inagaragaza neza ko atabwoba na bukeya by'umwihariko itewe n'igihugu c'u Burundi cyangwa abasoda basanzwe barafatanya n'igisoda c'u Burundi, biganjemo abo muri FDLR ndetse n'abamayimayi basanzwe barakunze kugwana, dore ko mu minsi mike iheze aribwo by'umwihariko umuvugizi w'uyu muhari wa Red Tabara yaje gusohora by'umwihariko ubutumwa ashimangira yuko rero by'umwihariko babashije kuba kwivugana abasoda bashika kuri 20 b'u Burundi. Amakuru yihuta aravuga ko iki gisoda kiriko kugenda kiriyubaka ku buryo bukomeye cyane. Red Tabara ikomeje kugenda yongera umubare w'abasoda, yongera umubare by'umwihariko w'ibikoresho, ndetse gushika ubu ngubu akaba ari ibintu byongeye guhangayikisha, ndetse by'umwihariko byongeye gutuma rero abanyagihugu b'u Burundi bongera guhungabana cyane. Impamvu bariko barahungabana rero ni ibitero bigiye bitandukanye by'umwihariko byagiye biragabwa, ariko kandi uyu muhari wa Red Tabara wavuze yuko rero ugaba ibitero ku basoda b'i Burundi, utagaba ibitero ku banyagihugu canga se ugamije kwivugana abanyagihugu. Inzego z'ubutasi z'i Burundi ziravuga ko rero by'umwihariko zifise amakuru ngo ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hoba hariko abantu bariko barakorana na Red Tabara kugira ngo bayishakiye abagwanyi ndetse abandi bayishakiye ubufasha, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Kwikubitiro abantu bongeye kugenda baratungwa agatoki rero by'umwihariko hari bamwe bivuga ko rero baba bari gufashwa n'abayobozi mu gihugu c'u Burundi mu kubona ibyangombwa nk'akaranga muntu mu rwego kugira ngo bibemerere kuba boza gutura ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi bari kuza barafise amahera menshi cyane ku buryo umuntu bayahaye ngo bamwimure byogurana yuko rero ayo mahera yoyanga ugereranyije by'umwihariko n'ubuzima buzimvye buribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi biriko biratuma rero hinjira abanzi benshi, ndetse abo ngabo akaba ari bari kuza barashakira abagwanyi uyu muhari wa Red Tabara. Ndetse bivuga ko rero Keri Nkurunziza asanzwe ari umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza yarahoze arongora igihugu c'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko ari umwe mu bantu bivuga ko baba bariko baratanga ubufasha bukomakomeye cyane kuri uyu muhari wa Red Tabara. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko haba hari amakuru akomeye cyane avuga yuko abo bombi baba baraganiriye by'umwihariko ndetse bakiyemeza gukomeza guhashya ingabo z'u Burundi, ariko biciye muri Red Tabara ata wundi muntu n'umwe abiciye iryera, ndetse bakanemeranya neza yuko by'umwihariko bagomba kuzofatanya bakazajya barahabwa ibikoresho birimo amahera, amasasu ndetse no gushakirwa abagwanyi bashasha kugira ngo babashe kuba bogwiza umubare munini cyane bazotere igihugu c'u Burundi. Ibi kandi hari bamwe babibona yuko bishobora kuzoshoboka mu gihe inshuro nyinshi hagiye haragabwa ibitero bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi bigizwemo n'iyi Red Tabara. Amakuru kandi yihuta nuko Red Tabara avuga ko yoba ifise ubutasi bukomakomeye cyane, aho yinjira mu gihugu c'u Burundi ikaba yoga ibitero ku bigo bimwe na bimwe bya gisirikare, ariko bakarinda barasubira mu mashamba ya Kongo atanumwe abashije kuba yobimenya.
hari na bamwe kandi bavuga yuko by'umwihariko ibitero bimaze iminsi ndetse n'ibiziga by'abasoda bimaze iminsi biribonekeza mu ishamba rya Kibira byo byaragizwemo uruhare na Red Tabara, ikaba yarabatunguye ikabagabaho ibitero mu nyuma rero by'umwihariko bikaza kunanirana ndetse leta y'u Burundi ikagerageza ko yaragiye irabihishira nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru kandi yandi akomeza kugenda aravuga ko Kari Nkurunziza iyo bafisanye amasezerano n'umuhari Red Tabara mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba bokorana cyangwa se babashe kuba bofatanya mu buryo bukomakomeye cyane, ndetse by'umwihariko amakuru yihuta adafise ivumbi akaba ariko arashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu biriko biraba ndetse n'ibintu bikomeza kugenda biribonekeza ngo ari guhereza ibyo bikoresho hanyuma bakazomufasha gukuraho ubutegetsi bwa mu gihugu cy'u Burundi, ubundi akazasigara atwara igihugu cy'u Burundi. Biravuga ko uyu musore rero by'umwihariko kuvana papa wiwe akiri ku butegetsi zari inzozi ziwe yuko yagombaga kuzamusimbura, ariko ntibyoza kumukundira. Icyakora kandi biravuga ko yoba yishimira ko yarinjiye mu gisoda cy'u Burundi kuko bizamufasha kuba yomenya amabanga amwe namwe ndetse by'umwihariko akaba yomenya aho yomenera. Aya makuru kandi by'umwihariko turakomeza kugenda tuyabarondera kugira ngo tubashe kuba twomenya neza ingene ibyo bintu bihagaze. Igihugu cy'u Burundi by'umwihariko kirakomeza kugenda kiratakamba, by'umwihariko kirasaba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko babasaba yuko by'umwihariko abasoda babo bamaze iminsi barafatwa, biganjemo rero n'abafatiwe muri FDLR by'umwihariko bakabaye bari kugwa bagakomeza kugarura amahoro n'ituze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abangaba rero bafashwe bariko baragirizwa kugira uruhare by'umwihariko mu bigendanye no kugerageza kurasa ku FDLR ndetse ndetse n'abazarendo kandi bari basanzwe barakorana. Icyakora biravuga ko na bamwe mu basoda bo muri FARDC bamaze gutumizwa i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibigendanye by'umwihariko no gusaba yuko by'umwihariko abasoda bari kugwa n'ibyabereye mu muhango intwazangabo zishika kuri 30 by'umwihariko z'u Burundi by'umwihariko ziriko zirahabwa impamyabumenyi zibemerera mu kuba bojya kurongora amashuri, ibiro bigiye bitandukanye ndetse no kuyobora urugamba, ndetse bikaba binavuga ko bamwe bagomba kuzorongikwa muri Somalia, abandi muri Congo, abandi by'umwihariko muri Repubulika ya Centrafrica kwa Faustin Archange Touadera. Ni byabaye kuri wa mbere kwigenekerezo 30 kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2024 mu ishuri rya SBM cyangwa se École de Commandement Patro Etat Major, aho rero umukuru w'igwego rwo kwivuna abansi cyangwa umugambi mukuru w'igisoda cy'u Burundi General Prime Niyongabo yashikirizaga rero impamyabushobozi intwanzago zishika kuri 30 zari zimaze amezi ashika muri 6 zikurikirana ibyigwa byo gutwara amakambi ndetse no gukora mu biro ndetse no kuyobora urugamba nk'uko biko biratangazwa. Iki gikorwa kandi by'umwihariko biravuga ko cyakurikiwe no gukomeza gushakisha abandi basoda binjira nga mu gisoda cy'u Burundi kugira ngo babashe kuba botanga by'umwihariko icyo twakwita mu rwego kugira ngo babashe kuba botanga by'umwihariko bogwiza umubare bashaka kuba bozamura muri icyo gisoda. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero by'umwihariko aravuga ko General Prime Niyongabo iyo yatanze ubutumwa akavuga ko bose bahawe izo mpamyabushobozi by'umwihariko bakwiriye kwitonda ndetse by'umwihariko no gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bashe kwitwara neza ndetse bazabashe no gukorera abanyagihugu baba abo mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi cyangwa se aho baba bagiye kugenda barakorera muri rusange. Ibi byose kandi by'umwihariko biraza kugenda byiyongera kuri bamwe rero bakomeza kugenda baranenga igihugu cy'u Burundi. Hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza neza yuko igihugu cy'u Burundi by'umwihariko nubwo kiriko kiragwanira no kuzamura abasoda cyangwa se by'umwihariko gukora iyo bwabaga kugira ngo abo basoda babashe kuba bo kwiyongera, hari bamwe bakomeza kugenda barakinenga kuba by'umwihariko ata bikoresho bifatika gifise cyangwa se by'umwihariko ubundi buryo bushobora kuba bwobafasha by'umwihariko mu kuba by'umwihariko bogera ku ntego zabo. Ni mu gihe abasoda benshi cyane cyane barungitswe muri Kongo by'umwihariko bananiwe kuba bogira icyo bakora nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira avuga ko igihugu cy'u Burundi by'umwihariko cyo bagifise ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye no kugura ibikoresho.
Icyakora hari bamwe batajya umunwa by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda barashimangira yuko igihugu cy'u Burundi ho hari amakuru ariko aravugwa ariko by'umwihariko ariko aravugwa yuko rero by'umwihariko hoba hariho gahunda igendanye no kuba cyozofata intwaro ariko kandi kikazajya kirazishyura buke buke mu nyuma y'amasezerano akomakomeye cyane baherutse kuba bogerana n'igihugu cy'Ubushinwa. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko abasoda benshi bagiye bararungikwa hirya no hino ariko bamwe bakaba baramaze kugenda bagarukanwa mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane abari baravuye by'umwihariko mu gihugu ca Somalia nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradushikira ndetse aradusumira by'umwihariko arakomeza kugenda aragaragaza anerekana neza yuko Burundi bwa buri mu myiteguro ikomeye cyane ndetse n'ibiganiro by'umwihariko bigendanye no kuba igihugu cy'Ubushinwa cyobahereza zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane mu gihe hamaze iminsi by'umwihariko hari bamwe rero bamaze iminsi baraseka ndetse bakanatanga bamaze iminsi by'umwihariko baraseka igihugu cy'u Burundi aho bakomeza kugenda barashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko igisoda cabo gifise ibikoresho bishaje ndetse abatari bakeya by'umwihariko bakaba bariko barashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda kirasigara inyuma nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba ariko arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko inzego z'umutekano mu gihugu cacu cy'u Burundi zikomeje kugenda ziragerageza by'umwihariko kuba zarabera hamwe rero uburyo zishobora kuba zovugurura ibikoresho mu nyuma yuko bavuga ko aricyo gisoda ca mbere gisigaye nga ku mugabane wa Afurika kiri mu bisoda bikenye cyangwa se bidafise ibikoresho bihafatika canke bihagije nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara abatari bakeya bakaba bashimangira by'umwihariko banavuga yuko rero abantu benshi bakomeza kugenda barafatwa ku ngufu buri masaha abiri nk'uko biko biratangazwa. Nyuma y'uko rero hamaze iminsi haribonekeza impunzi nyinshi cyane zagiye zirahunga bitewe n'ingwano zimaze iminsi ziribonekeza muri icyo gihugu ariko kandi hakaba hari n'ishano riherutse kubera by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo muri Ngereza nkuru ya Makara by'umwihariko hakaba haraje kugenda harabera ishano ubwo rero zimwe mu mfungwa zageragezaga gutoroka iryo bohero ariko kandi hakaba hari n'amakuru avuga ko rero abagore benshi cyane bo barahohotewe bagafatwa ku ngufu. Amakuru yihuta adafite ivumbi aravuga yuko by'umwihariko muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo abagore babiri bafatwa ku ngufu buri saha nk'uko biriko biratangazwa. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko MCF umuryango w'abaganga batanga rero ubufasha uravuga yuko rero wavuye abantu barenga ibihumbi 25 ibihumbi 25 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mwaka wa 2023 gusa. Ivuga yuko kandi abo bantu bivuga ko by'umwihariko ari abantu babiri buri saha kandi by'umwihariko ko 90% bakorewe ibyo ari by'umwihariko arabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nasambangijwe ku ngufu iwanjye nahungiye rero hano nshaka amahoro ariko naho rero ndongera mfatwa ku ngufu buri gihe iyo rero mbitekereje numva nta gaciro mfise ngendana agahinda nta cyizere ngifitiye abantu rero naje hano gusaba abaganga ubufasha bankoresheje imyitozo ifasha guhumeka iramfasha ni ibivugwa na Maria siryo zina ryiwe rero nuko ariko twagiye turamuhereza iryo zina arasanzwe ari impunzi kimwe na Maria rero benshi by'umwihariko benshi mu bagore bakorewe iryo hohoterwa ni abari bari mu nkambi ziri mu nkengero z'umujyi wa Goma zirimo abahunze ingwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta iyongeye kubura kuva mu mpera za 2021 iyo ngwano kandi yaranatumye abantu barenga igice cya miliyoni barava mu byabo bahungira igoma ndetse no mu nkengero za nkuko ONU ikomeza kugendera bitangaza. Mu kazu k'amabati
amabati by'umwihariko n'ibiti muri imwe rero mu nkambi ziri hafi ya Goma. Itsinda ry'abagore rero bicaye ku ntebe z'imbaho baraganira ku buzima bwabo bwa buri munsi, nibyo rero nibyo bagiye bacamo. Bose bakorewe ibisa nk'ibyo Maria yakorewe. Maria rero we afatwa ku ngufu bwa mbere, banasize rero bamukomerekeje by'umwihariko bamujombye icuma mu buryo rero bukomakomeye cyane, kandi banamuteye inda. MCF kandi iravuga yuko 98% by'abakorewe biriya byaha ari abagore ndetse n'abakobwa. MCF kandi iranavuga yuko kuva yatangura gukorera muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo mu mwaka w'2023 nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, aribwo bwa mbere yabaruye umubare munini cyane w'abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Jackie Mutanda rero by'umwihariko amaze imyaka irenga 10 akorana na MCF, aravuga ko atigeze abona ibintu nk'ibi kuva yobaho canga na mbere. Ati hano abagore rero barafatwa nk'ibikoresho atacyubahiro gihabwa ababyeyi. Dushobora kwakira umugore umwe rero inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru kimwe. Buri nshuro yaje rero kubera impamvu imwe rero gufatwa ku ngufu. Tiyoberwa icyo tubabwira nk'uko bikorera tangazwa. Yongeyeho ati baratubwira bati iwacu aho twabaga rero badufataga ku ngufu, duhungiye hano naho rero turimo gufatwa ku ngufu. Turasohoka ngo tujye rero gushakira abana icyo kurya rero tugafatwa ku ngufu. Dukore iki tukabura icyo twabasubiza cyangwa se icyo twavuga. Ibi ni bimwe mu bibazo bikomeje kugenda biribonekeza muri rusange. Mu mpera za 2023 BBC yarasuye ibigo by'ubuvuzi i Goma ku munsi umwe rero by'umwihariko bamaze muri ibyo bigo bibiri by'ubuvuzi babonye abantu barenga kuri za 50 bafashwe ku ngufu. Ahangaha kandi muri kino kigo harakomeza kugenda haraza abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo rero abaragiye barafatwa ku ngufu. Amakuru yihuta adafite ivumbi kandi aravuga yuko mu bice bigiye bitandukanye haragiye haribonekeza abantu bamwe na bamwe baragiye barafatwa ku ngufu, haba cyane cyane abiganje mu nkambi z'abahunze barahunga ingwano zimaze iminsi zirahuza umubare wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe rero barakomeza kugenda baravuga ndetse banagaragaza neza ko rero bamwe biganje mu bakoze ayo mabara canga iryo shano ari ababarizwa muri FDLR ndetse n'abawazarendo, mu gihe basanzwe bazwiho n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusahura ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu ikomeza kugenda yamiriza ivuga ko rero ijya ari ishano, ndetse by'umwihariko ibyo bintu byakabaye biranacibwa by'umwihariko bikavanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bwana Tshisekedi arongoye icyo gihugu rero by'umwihariko yemeye yuko agiye guhagarika ibigendanye n'ingwano mu nyuma y'uko byamaze kugenda biragaragara yuko izo ngwano nazo ubwazo atazishoboye, ariko gushika ubu ngubu biracyagoranye cyane. Ni mu gihe abasesanguzi n'abandi bavuga ko rero mu gihe azakomeza kugenda arakorana by'umwihariko n'ababarizwa muri FDLR ndetse n'abazarendo, bizgorana yuko icyo gihugu cotekana canga cyobana amahoro n'ituze, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baravuga ko babangamiwe n'ibikorwa by'iyo mihari igiye itandukanye. Gushika ubu ngubu kandi Bwana Tshisekedi ndetse na mugenzi w'u Rwanda biravugwa ko rero ho bahategerejwe ko bashobora kuzoganira ku bigendanye n'amasezerano y'amahoro agendanye by'umwihariko no kugarura amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga binini. Ni mu gihe leta ya Kinshasa imaze igihe irashinza Kigali gutera inkunga umuhari wa M23, ndetse Kigali nayo igashinza umuhari igashinza Kinshasa gutera inkunga umuhari wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze Jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Tukongere gusubira mu masaha ari imbere turabera hamwe andi makuru agezweho.